n'ibijanye n'ivyo gufungura yaba mu manza canke muhira. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. Okay, yes, ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Bagenzi, umunsi uri hejuru, aho twagendewe, aho twaronse umushitsi w'iteka, umushitsi nawe akaba ari Olivier tumuramutsa, atwidondore, hamwe yidondora bariko baramukurikirana, aho uyu munsi uri hejuru aje kubahayira ibintu vyinshi vyiza, ibintu bitari bike, mwaza kumukurikirana. Reka tumuramutse cane. Turakuramukije Olivier, karibu cane, murongeza akajwi. Ndabaramukije, murakoze cane kumpa ikaze, namwe mwazakira cane. Turabaramukije, arababwiye uno munsi uri hejuru rero, aje kuganiriza abarundi ndetse n'abanyamahanga bashoboye gutahura n'ururimi rw'ikirundi, aje kubaganiriza kuri bike musanzwe mutari mumuziko, vyomufasha kwiteza imbere no guteza imbere mwebwe, ndetse no kubakorera ibintu bitari bike bijanye n'ubuzima turimwo. Ego hama bebe, mwakoze cane kuza. Uno munsi rero uri hejuru, abariko baradukurikirana mugomba mubaganirize ibijanye no guteka, aho ari umuhinga cane mu bijanye no guteka ibifungurwa ndemamubiri, ifungurwa nsanganyangaburo, ndetse ivyo vyose ni kubakorera vya bintu vy'ikizungu. Abantu bakora imanza, abantu bafata ingendo, mwese murahawe ikaze. Reka twidondore, tumubaze kwanza azi gukora ibijanye n'iki. Tukubaza muhire, musanzwe mukora ibijanye n'iki? Kubisanzwe jewe ivyo dusanzwe dukora, muvyo novuga umwuga wacu, umwuga wo guteka. Bamwe bita mu rurimi rw'ikinyamazuru ngo abakwiziniye. Numva jewe ndi umukwiziniye, dukukinya ahariho hose, iyo bikenewe yuko umuntu ashobora kuba afungura. Ivyo nibaza yuko inyishu ari uko babivuga. Okay, aratubwiye neza, arababwiye namwe muriko muramukurikirana yuko ari umukwiziniye, asanzwe azi guteka. Ivyo guteka ntavyo nzi cane, nta nico ndanabiziko. Sinokubaza ngo nokubaza ati uteka ibintu bijanye n'iki, bimeze gute? Vyo guteka ni ibintu vyinshi vyagutse cane, ariko guteka ni ibintu vyinshi vyagutse cane, wanashaka ni naco gituma bimwe bimwe vyinshi banamaze, igihugu camaze kuvyiyumvirako canke isi yavyiyumviriyeko, ikabishira mu mashure, abantu bakavyiga mw'ishure, bakabaha n'impapuro z'uko batsinze, bigiye, kugira ngo umuntu aje avuye hariya canke mu kindi gihugu aronke umwakira, amukorere ibintu yigiye azi neza. Rero guteka ni ikintu cagutse cane, kirimwo ibintu vyinshi gose. Aratubwiye neza yuko guteka ari ibintu vyagutse, jewe ntavyo nzi. Okay, musanzwe muteka ubwoko canke ibifungurwa bingahe bisanzwe biriko bikunda gufungurwa n'abantu? Nko muri kino gihe imfungurwa zisanzwe zikundwa n'abantu benshi, yaba mu gisagara canke aho benshi bakunda kwitwa ngo gulu, usanzwe nk'ibintu vy'umuceri, ibintu vy'inyama, ibintu bitwa ngo n'ama legume, arizo mboga, amasalade, ivyo vyose ibintu vyinshi cane cane. Amasosi ntarimwo? Amasosi n'ivyo vy'inyama birimwo vyose. Aratubwiye neza yuko asanzwe azi guteka ibintu vyinshi bitari bike. Arababwiye rero, uwushaka kumwitura wese aratanze karibu, arababwiye mumutumire abakorere umuti mu kanya gatoyi, no kubibe itazimvye, nibaze cane ntizimvye, ntazimvye gose. Ntazimvye, ariko mugabo arabikora neza,
si irya mbere bamaze kubikora, barabikorera neza rero mwituwe karibu cyane. Uwo mushaka kumurondera yomurondera gute, yomutora hehe? Olivier Kwizinye uwo ashaka kumurondera arashobora kumurondera biciye kuri runo rubuga nyene, muri commentaire ukandika hama canke kuri nomero ya telefone canke kuri rubuga rwa Facebook ukandika Olivier Nzojiganga ukanyandikira, hama nanje nkakubona tukaganiriraho mu gihe biba bisavye yuko utarinze guca kuri nomero ya telefone ngendanwa. Okay, uwakorana kuri nimero ya telefone washobora kuyitanga kugira ngo uwituye wese ashobora kukuronka? Yego birashoboka, nimero ya telefone ko ndayitanga, nimero ya telefone ngendanwa ni 69 370 hama 770. Okay, nimero ya telefone ahejeje kuyitanga, ahejeje kuyibahaye, ariko umaze kuyishaka wese aza kuyisanga hajya hepfo muri commentaire ya mbere niho nimero yiwe aza kuyisanga. Rero nyakubahwa uzokwitura ndazi kuzomutunganiriza neza kandi bizogenda neza. Okay, narabemereye yuko ari jewe nyene ngihoza ndabashikiriza opportunity nyinshi canke ibyo mwahora murondera kure cyane, ariko ngaha mubisiga hano nyene. Nababwiye yuko muzohigira vyinshi, nta rubuga rundi muzohigirako ibintu vyinshi kiretse urubuga rwacu. Rero wewe ugize amahirwe yo kubibona, sangiza uwundi muntu umwe gusa, canke nawe umubwire asangize uwundi, kugira ngo ayo mahirwe ntacike uwo wese yifuza gukora urubanza rwiwe akabura uwimufashamwo. Umuntu nguyo aratanze ivyiwe vyose. Reka tubashimire cyane. Nimba atakandi kajambo ufise wongerako canke icyo uhanura, na cane ko turi mu mbona kazoza, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, mwebwe nyene mutuma tugira amagara meza murakenewe cyane. Atakandi kantu mwongerako, twayaze neza, twabanye neza, ariko mufise akandi kantu mwongerako mushobora guhanura, murabo nyene murahawe ikaze. Murakoze. Ijambo numva yuko nokongerako nuko tubashimiye cyane ko mwatwakiriye, kandi tubanze gushimira umuntu wese azotwiyumvirako akaduhamagara tukafashanya muri ico gisata. Murakoze cyane. Okay, murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane, mugire aho muba mubahwe, mugire amafaranga, amagara meza, ndetse n'ikoranirwa mu byanyu no mu banyu. Murakoze.